Mwaramutse nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi twongeye kuramutsa ndetse no kwifuriza ibihe byiza cyane tunabaha ikaze nga kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero by'umwaka wo batwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turi kuri wa gatanu kwigenekerezo ya 11 kwezi kwa gitugutu 2024 turabahaye ikaze mw'idonido ry'amakuru agezweho muri uno mwanya. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihutsa akomeze kugenda haradushikira cyangwa se akomeje kugenda haradusumira by'umwihariko nga muri kino gihugu cy'u Burundi zimwe mu mfungwa ziratangura gutabaza mu nyuma y'ikorera by'umwihariko mu mabohero amwe namwe hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye cyane by'abafungwa bariko barapfa abandi bakaba bariko baricwa. Hari imfungwa zishika kuri zibiri z'abasoda bahoze ari intwazagabo z'u Burundi zifise amapeti ya majoro ndetse na generali zifungiye nga muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ziriko zanyirwa kuba zojya kwivuzwa mu nyuma y'uko rero zifunzwe ubuzima bwazo bwose aho ziriko zirazira by'umwihariko kuba zaragize uruhare by'umwihariko mu kugerageza gukora ikudeta cyangwa se mu gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ariko ntibibashe kuba byokunda. Izi mfungwa zishika kuri zibiri rero niko zirakomeje kugenda ziratera umutima uhagaze abatari bakeya ndetse abandi bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko bababajwe n'ibikomeje kugenda biragaragara. Inzego z'ubutekano z'u Burundi cyane izirongoye amabohero zirakomeza kugenda by'umwihariko zirakora ibintu bitari byiza by'umwihariko zirandirwa kubahiriza agateka kazina muntu ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda barasiga ubuzima. Abasoda b'abarundi barungitswe ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barongera gutabaza aho bakomeje kugenda baranasaba ndetse by'umwihariko aho bakomeje kugenda baranatakamba bavuga ko babangamiwe n'imibereho bariko baracamo nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'iko rero bakomeje kugenda baragaragaza ndetse by'umwihariko baranerekana neza yuko by'umwihariko sibye kuba bari gupfa canga se bari kugenda baricwa by'umwihariko batariko barahabwa n'udufaranga twabo ndetse by'umwihariko n'uriko arapfa atanyungu ariko araronka nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yibutsa akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko aragaragaza ko abasoda barungitswe ku butaka bw'u Burundi baturutse nga mu gihugu cy'u Burundi aribo ba mbere bariko barabaho nabi cyane. Ni mu gihe bivuga ko rero by'umwihariko bongeye kugabwaho igitero n'umwari wa M23 mu bice bigiye bitandukanye ngaha muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri centre ya Sake aho bivuga ko by'umwihariko ari igitero cyaje guhitana abasoda b'abarundi bashika ku 8 abandi bagakomereka. Iyi miburo ndetse no kukongera gutakamba kongeye kugaragara mu nyuma y'iyo sanganye bariko barahura nayo bibaza impamvu bariko baragwana mu gihe ngaby'umwihariko n'ubundi mu myaka iheze cyangwa se mu ntanguro z'uyu mwaka ndetse no mu mpera z'umwaka uheze 2023 aba basoda barakomeje kugenda baratakamba baravuga ko aho babayeho mu buryo bubabaje cyane ndetse bariko barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya rero by'umwihariko barakomeza kugenda bababazwa ndetse by'umwihariko baratangaza ko bateye impungenge n'umutekano wabo mu gihe by'umwihariko n'igihe bahunze umwari wa M23 ukomeza kugenda urabakurikira. Hari bamwe batajya umunwa rero ku kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bababajwe n'uburyo by'umwihariko General Neva yabarungitse ngaho muri ibyo bice n'ubundi atakintu na kimwe azi ko bari kugwanira ndetse by'umwihariko sibye kuba ari ukuronga inyungu ziwe ndetse no kubona amahera ashobora kuba yo kwikubitira umufuka nyamara abo basoda akaba nayo bemerewe batari ko barayakorera. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Israeli yaje kugaba igitero karabutaka mu mugwa mukuru wa Libani i Beirut ndetse kikaba cyahitanye abatari bakeya abandi benshi bagakomereka. Ni mu gihe by'umwihariko Iran yaje kugenda iratangaza ko yiteguye kongera kwihorera ku buryo bukomakomeye cyane mu gihe Israeli yakomeza ibitero byayo.
bwana Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Israeli araheruka gutangaza ko by'umwihariko Libani ishobora kuzikangura yarabaye nkuko intara ya Gaza yabaye hano mu gihugu ca Palestine mu nyuma y'iko rero by'umwihariko umwaka ugiye kuzura ibitero karabutaka by'umwihariko byibasira intara bikaba byarasenye inyubako zose by'umwihariko abantu bashika ku bihumbi 42 bakaba bamaze kugenda barasiga ubuzima abandi benshi bagakomereka cyane. Iyi ntambara ikomeje kugenda yibonekeza nga mu burasirazuba bwo hagati, benshi babona yuko bigoranye yuko by'umwihariko ishobora by'umwihariko kuba yozarangira mu gihe by'umwihariko ku munsi w'ejo Leta zunze ubumwe za Amerika binyuze muri Joe Biden arongoye icyo gihugu ndetse by'umwihariko na minisitiri w'intebe wacyo cyangwa umwungirije Madame Kamala Harris ndetse na mugenzi wabo by'umwihariko umushikiranganje wa mbere Israel Benjamin Netanyahu bakoranye ikiganiro cy'iminota ishika kuri 30 ku telefone kuko byatangajwe na White House, ariko kandi bakaba baramije gukomeza kwihorera by'umwihariko kuri icyo gihugu. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye, twizere ko mumeze neza canke mwaramutse neza. Abatwumviriza namwe muherereye mu bindi bice hirya no hino ku isi, turabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero by'umwihariko byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ndabahaye ikaze mwese rero amakuru n'ibiganiro byacu, reka tuyatanguriye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Muri iyi minsi iheze harakomeza kugenda hibonekeza ibibazo cane cane byamwe mu banyururu canga abafungwa bariko barahotogwa abandi bakicwa. Bivugwa ko rero hariko n'abariko baricwa bicishijwe inyundo, cane cane ababarizwa muri Red Tabara ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo by'umwihariko bagiye barafatwa bagirizwa by'umwihariko kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. By'umwihariko bakaba bariko barakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko baranagaragaza neza yuko by'umwihariko batewe impungenge n'ibikomeje kugenda abigaragara. Ni mu gihe gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira avuga ko iyi ntwaro ya General Major Evariste Ndayishimiye noneho by'umwihariko mu mpera z'uyu mwaka ikomeje kugenda irakora ibara rikomakomeye cyane ritari ryigera ribaho. Harakomeje kugenda hibonekeza by'umwihariko abanyururu bamwe na bamwe bari mu mahoro agiye atandukanye bakomeje kugenda barangirwa uburenganzira bwabo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu nyuma y'uko rero hari umwe mu banyururu by'umwihariko yahoze ari imbonerakure, ariko by'umwihariko akaba yarafunzwe ubuzima bwiwe bwose yagirizwa kuba nawe yari umwe mu biyamirizaga ikirungo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza irahoza atwara igihugu cy'u Burundi. Yaherutse kugwara bakanga yuko yojya kwivuza bikaza kurangira apfire mu ibohero, ndetse hakaba hari n'abaherutse gupfira mu ibohero rya Mpimba. Ndetse gushika ubu ngo hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko hari umwe mu babagwa ko ari umwe mu barobere ba Rugyitabara aherutse nawe kwicigwa nga muri Cibitoke. Ubu ngaho Igitega abafungwa ba politike babiri bankiwe guhabwa imiti nk'uko biko biragaragara. Abo bafungwa by'umwihariko ni General Major Nimenya ndetse na Colonel Michel Kazungu. Abo bagabo bashika muri babiri bariko rero barakora umunyuru w'ubuzima bwabo bwose, bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bikanka. Ni muri Rusama 2015 bari mu bitaro rero by'umwihariko by'akarere ka Gitega, umugwa mukuru wa politike. Igendereza rero ry'u Burundi ryaranse ko bashobora kurungikwa mu gisagara c'ubudandaji cya Bujumbura, ahari abaganga b'abahinga bashobora kuba bubafasha bakaba baramira ubuzima bwabo. Amagara yabo bafungwa by'umwihariko uko ari babiri yarasinzikaye muri iyi minsi, bagwaye by'umwihariko indwara z'igisukari n'imivumbuka ry'umurindi by'umwihariko w'amaraso nk'uko biko biratangazwa. Colonel Kazungu yashikamwe muri ibyo bitaro by'umwihariko mu mpera za Nyakanga guheze nyine, si irya mbere by'umwihariko yakigwa kurungikwa i Bujumbura kugira ngo avugwe by'umwihariko n'umuhinga nk'uko biko biratangazwa. General Major de Police by'umwihariko Nimenya yarungitswe mu bitaro by'akarere ka Gitega hari kwigenekerezo ya 4 Gitugutu 2024. Abaganga bavura rero by'umwihariko bamenyesheje ko badashobora kuvura izo ndwara, ariko igendereza ryarabyanse ko kubw'amasoko yacu yuko
nuko by'umwihariko bojya kurungikwa muri ivyo bitaro by'Ibujumbura. Kubw'amasoko yacu rero n'umwe mu bo mu muryango wa Nimenya yaragerageje guhamagara umuhinga by'umwihariko kugira ngo aronke impapuro ku miti by'umwihariko yo kwandikirwa yarantswe telefone yiwe by'umwihariko irabikwa n'igendereza ry'u Burundi nk'uko riko riratangazwa. Hampande y'ibura by'umwihariko ry'imiti idasanzwe ivyo bitaro birimwo by'umwihariko abo bagabo bashika muri babiri biriko birasanurwa. Abari mu bitaro babayeho nabi cane, ibitaro bigwaye by'umwihariko gusumbya abagwayi byakira, niwe mwihezo by'umwihariko umwe mu bamenyesha makuru baho muri ako karere akomeza kugenda aratangaza. Abo mu muryango wabo bibafungwa by'umwihariko uko ari babiri barasaba indongozi z'u Burundi kubarekera by'umwihariko uburenganzira bwo kwivuza nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratangazwa. Mu Burundi harakomeza kugenda higaragaza by'umwihariko ibikorwa bitari byiza bigendanye no kunyuruza abantu ndetse no kwica abantu cane abasanzwe ari imfungwa bakaba bariko barangirwa uburenganzira bwabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uburundi burakomeje kugenda by'umwihariko bugaragaza ibihe bidasanzwe byo kugerageza kwihorera ku bantu bamwe na bamwe bagize uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ariko ntibikunde, ndetse hakaba hariko n'andi makuru akomeza kugenda aragaragaza ko by'umwihariko abantu bose bariko baragerageza ko bogwanya igihugu c'u Burundi bashobora kuzisanga cyangwa se kukikangura bari mu bihe bidasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi rero biri mu byatumye by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeza kugenda haragaragara umwuka utari mwiza gushika ubu ngubu by'umwihariko bamwe mu bahunze igihugu c'u Burundi bakaba nabo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bashe kuba botabara bagenzi babo bakomeje kugenda baratesikarira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko muri kino gihugu hashobora by'umwihariko kuzikangura habaye ibindi bihe bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cane bigendanye by'umwihariko n'ingwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Abasoda by'umwihariko barungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bongeye by'umwihariko kumvikana bariko baratabaza ku buryo budasanzwe, bariko baratabaza ku buryo bukomakomeye cane mu nyuma y'igitero gikomakomeye cane cyongeye kwibasira aba basoda by'umwihariko babarirwa mu 8 abandi bagakomereka bataratangazwa umubare, bivuga ko ibitigiri bishobora gukomeza kwiyongera. N'abasirikare bari baherereye by'umwihariko mu gice cyo muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu centre ya Sake, asanzwe hari ikigo c'abasoda gihuriyemo n'abasoda benshi, ariko abasoda b'u Burundi akaba ari bo bakomeje kugenda by'umwihariko bibasirwa ku buryo bukomakomeye cyane. Barababazwa n'uburyo bakomeza kugenda baricwa ata kintu kizima bagwanira, ariko kandi hakaba hongeye kwibonekeza by'umwihariko imyidogo y'aba basoda b'Abarundi barungitswe muri Kongo bariko baratabazwa ko batagihabwa udufaranga bahora barahabwa, bakaba babayeho nabi cyane. Abo basirikare bari mu gihugu cibanyi ca Kongo by'umwihariko bashikiriza ko rero bari batanguye guhabwa amadolari y'abanyamerika ashika ku 350 buri kwezi yashyirwa ku makonte yabo by'umwihariko mu Burundi, ndetse n'ayandi 50 bahora barahabwa mu ntoki yitirirwa agasabuni, ariko haraciye amezi ashika kuri 4 badahabwa na 10 cyangwa se by'umwihariko na kamwe nk'uko biko biratangazwa. Bavuga ko baheruka amafaranga ya nyuma by'umwihariko mu kwezi kwa gatandatu 2024 gushika ubu ngubu by'umwihariko bari mu buzima bubi cyane, kuko rero n'ibifungurwa bahora bahabwa by'umwihariko haciye igihe babironka nabi cyane nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Barasaba guhabwa ayo mahera kuko by'umwihariko imiryango yabo basize mu Burundi iri mu kaga, ubona ko by'umwihariko yari itunzwe n'utwo duhera. Ibyo kandi biruko mu gihe abo basirikare b'Abarundi babandanya bidoga mu kuvuga ko by'umwihariko batabona impamvu batwawe mu kugwana ingwano zo muri Kongo muri icyo gihugu. Ni mu gihe bakomeza kugenda baragaragaza ndetse by'umwihariko baranerekana neza ko bababajwe no kuba General Neva ari umwe mu bantu basanzwe bazi amategeko ndetse n'imibereho y'abasoda, ariko akaba akomeje kugenda arabica nabi ndetse akaba akomeje kugenda arabashumiriza umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Amakuru yihuta akomeza kugenda radushikira muri uno mwanya aravuga ko izi ngabo zimwe na zimwe canke bano basoda nabo bashobora kuzafata ingingo yo kwiyemeza kuza ngaha muri kino gihugu c'u Burundi kugira ngo bazabashe by'umwihariko kuza nibashake bazahofungirwe aho kugira ngo bakomeze kugenda barajya kwicirwa ku butaka bwa Kongo. Bivugwa ko umwari wa M23 by'umwihariko utabafisiye impuhwe namba, ndetse binavugwa ko kandi uyu mwari wa M23 ukomeje kugenda urabotse igitutu ku buryo bukomakomeye cyane, aho kugeza ubu abatari bakeya bakomeza kugenda barapfa, abandi bakaba bakomeza kugenda baricwa n'inzara, abandi bakaba bariko barafatwa miri, ndetse abandi bakaba bariko baratunguzwa ibitero, ndetse by'umwihariko atani byo kwikingira canke ibikoresho bihagije bafise. Ni mu gihe haherutse kubera inama ikomakomeye cyane ngaha muri kino gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo y'abagaba bakuru b'ibihugu byo mu muryango wa SADC, mu nyuma y'uko baraberaga hamwe rero uburyo bashobora kongera ubufasha ingabo zabo zikaba zoburonka, ariko kandi hari n'amasezerano ndetse by'umwihariko n'ibikorwa by'umwihariko bigenewe abasoda bamwe na bamwe biganjemo by'umwihariko abasanzwe barakorera by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za MONUSCO zigomba kuzotangura kubahereza ibikoresho byabo bagatangura kubikoresha mu guhangana n'umuhari wa M23. Amakuru akomeza kugendera dusumiranga ku butaka bwa Kongo, kandi kwa kane ku munsi w'ejo kw'igenekerezo ya 10 ukwakira 2024 abarimu bigisha mu mashuri ya leta mu mujyi wa Uvira ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo barakoze imyerekano yo gusaba leta kubaha umushahara ungana n'amadolari ya Amerika 500 mbere yuko rero botangura imirimo yo kwigisha abanyeshuri bamaze amezi agera kuri 2 batiga. Aba barimu by'umwihariko babarirwa mu majana abo mu mujyi wa Uvira barahekerejwe n'abanyeshuri bazindutse muri iyo myigaragambyo cyangwa muri iyo myerekano barasaba leta kubongeza umushahara ikavanaho by'umwihariko n'ubusumbane bavuga ko by'umwihariko bugaragara mu bihembo bariko baragenerwa. Kuva Kavimvira werekeza ku biro by'umujyi wa Uvira rero umuhanda by'umwihariko wari wuzuye abarimu bamwe rero by'umwihariko muri abo bari bambaye imyambaro y'umukara, abandi bambaye amasashe y'umukara mu mutwe rero bafise ibyapa bagendaga baririmba bavuza n'amafirimbi ndetse n'induru. Jean Pierre Irenge rero umuyobozi wa Sedika y'abarimu by'umwihariko mu karere k'uburezi ka Kivu y'Amajyepfo aravuga ko bakoze iyi myerekano mu rwego rwo gusaba leta yuko ishira abarimu by'umwihariko mu buzima bwiza burimo kubaha by'umwihariko imishahara myiza nk'uko biriko biragaragara. Ati umushahara rero wa mwarimu ni muke cyane, ntushobora rero kumurangiriza ukwezi. Twebwe rero abarimu turasaba ko baduhereza amadolari byoshe ashika ku 500 angana n'amahera iyo muri Kongo 1,500,000 mbese ku mwarimu uhembwa make rero niba duha by'umwihariko amadolari 500 tuzakora ibishoboka kugira ngo abanyeshuri bongere bige neza cyane. Mwenge Kitungano rero Apolline ni umwarimukazi wigisha mu ishuri ribanza rero rya Epo Katonyera, arasanga umushahara by'umwihariko ungana n'amahera iyo muri Kongo 242 cyangwa se by'umwihariko amadolari y'amanyamerika ashika kuri 80 ku kwezi leta ibaha ari mukeya cyane by'umwihariko bitewe n'uburyo ubuzima buhenze cyane ngaha muri Kongo. Ati ngewe umwarimu wo kuri Katonyera rero mpembwa amadolari ashika kuri 80, nishyura inzu y'amadolari ashika kuri 50, none se 30 azahahira iki abana, azabambika gute, azabigisha gute, nibagwara bazoca bivuza gute? Kizehe Jonathan ni umuyobozi w'ishuri ribanza rero rya Kagongo, nawe rero arashimangira ko imibereho yabo atari myiza cyane bitewe n'umushahara muke avuga ko leta ibahemba kuko rero atanubwishingizi bafise bwo kwivuza. Gusa kubera imyigaragambyo y'abarimu rero imaze imisi iba muri iki gihugu, hari bamwe rero mu bavyeyi bahisemo kuvana abana babo mu bigo bya leta bajyanwa mu bigo rero byigenga. Umuyobozi wungirije w'umugiriro wa Uvira Kifala by'umwihariko Kapenda yarasezeranyije aba barimu bakoze iyo myigaragambyo ko rero ubutumwa bwabo abugeza kwa minisitiri ujejwe uburezi ku rwego rw'igihugu, usibye gusaba kandi abo barimu
usibye gusaba ko abo barimu bohembwa amadolari ashika ku $500 barasabye kandi ko abarimu bashya rero batarahembwa nabo rero bohembwa ndetse bakanavanwaho by'umwihariko uturere tugena imishahara. Ubusanzwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abarimu barushanwa imishahara bitewe n'akarere canga umujyi barimo. Imibare igaragazwa by'umwihariko n'ibarushamibare rya leta yerekana yuko by'umwihariko ko abakorera mu mujyi wa Kinshasa bahembwa arenga gato rero amafaranga yo muri Kongo by'umwihariko amadolari ijana mirongo itatu n'arindwi mu gihe by'umwihariko abo mu mijyi za Bukavu ndetse na za Goma bahembwa by'umwihariko angana n'119, naho rero abo muri za teritwari za Uvira bakabahembwa ashika kuri 85 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi rero by'umwihariko biragaragaza ko badashobora kuba bo byihanganira, bakaba bakomeje kugenda baragaragaza ko biteguye gukomeza guhangana ndetse no gukoma akaruru kugira ngo babashe kubaho kumvwa ibyifuzo byabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko babangamiwe n'imibereho n'ubuzima, ndetse hakiyongeraho n'ingwano zikomeza kugenda zibonekeza muri kino gice, aho bariko barasaba yuko uburenganzira bwabo bwo kumvwa. Biteganyijwe ko rero hashobora kuza kuba inama ikomakomeye cyane y'umushikiranganje ajejwe iby'uburezi nga muri kino gihugu kugira ngo harabegwe hamwe uburyo hoshyirwa by'umwihariko ingufu mu bikorwa bigendanye no gushyira ku iherezo kuri ibi bibazo, mu gihe by'umwihariko abarimu benshi bakomeza kugenda baranasabwa gusubira mu bice bigenzurwa n'umuhari wa M23 kugira ngo babashe kuba by'umwihariko botanga uburezi, ariko gushika ubu ngubu batari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko badashobora kuba bosubira muri ibyo bice, bakaba barasaba ibyangombwa cyangwa ibyo nkenerwa kugira ngo babashe kuba botangura amasomo yabo mu nkambi bagiye baraherereyemo. Tubashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro twongere gusubira mu masaha ari imbere.